Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse umuntu wese mu cyubero ciwe. Nimwiriwe nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye, hari abari mu gihugu, hari abari hanze y'igihugu. Mwese reka tubaramutse, tunabashimira ukuntu mudushigikira mu kugira subscribe, kugira share, comment ndetse na like. Turabibashimira, turabibona. Reka tubasabire umugisha Imana ibahezagire gose. Hanyuma rero kuri kamera za PITV murabona umuntu w'umusore, umusore mwiza, umusore asa neza, umusore yambaye neza, aberewe, bamwita Moses. Ni umukozi wo kuri Peace International TV, ni umujournaliste, niwe twashimye kuganira uyu munsi kugira ngo tuganire tube turabatera ryarenga. Hanyuma kuri mikrofone ni Pacifique Nduwimana. Moses turakura mu kici. Amahoro cyane Pacifique, mumeze neza namwe? Turashima Imana. Hanyuma Moses kumbure ayandi mazina igute? Murakoze cyane, ndibaza yuko abakunzi ba PITV bakunze kubona hamwe mvuga Moise Ndayiragije, ahandi Moses Angelo, ariko mazina nahawe n'abavyeyi ni Moise Ndayiragije, ariko abantu benshi bakunda kumpamagara Moses. Mbega tuvuge ko ako kazina ari akobuhizi Moses Angelo cyane. Misanzwe mu mazina nari mfise nuko iyo amashuri hari ukuntu bihindagurika, hari izina Angelo byari rimwo, ariko bivanye nuko amashuri byagiye bigenda hari byahindutse, bisaba yuko ndarikuramo. Moses niwe turiko turaganira. Moses, iyo tuvuze Moses akunda iki? Moses yankiki? Ibintu ngibyo. Cyo kibazo ni kibazo kigoye ariko kikaba kinasanzwe. Musanzwe Moses, mvuze ibyo nkunda ni byinshi cyane, ariko mu buzima bwanje bwa misi yose ndakunda umwuga wanje, nkaba nkunda no kugira ubushakashatsi, nkaba ndi umusomyi w'ibitabo, nkaba nkunda n'ibintu byo kwiga indimi zitandukanye. Kumbure tutugiye aho nyene, urakunda umwuga, ni giki cagutumye kumbure utangura bene uyu mwuga? Wabutanguye ryari? Byagenze gute? Ego, uyu mwuga by'ukuri ni umwuga natanguye kuva nkiri muto cyane. Ndavyibuka yuko hari mu mwaka w'ibihumbi 2010 nari mfise niga mu wa kabiri primaire, narakunda kumviriza amaradiyo mpuzamakungu, ariko kuri nivo nari mfise ntabwo nashobora gutahura indimi zavugwa, ariko narakunda kumviriza ibyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, yo yari radio y'Abongereza BBC. Nakunda kumviriza ukuntu bavuga, ukuntu batwara amakuru, bikandyohera, naje nkavuga ati muri kazoza ndifuza kuzoba nkabo. Niyo mpamvu nabibandanije primaire ndayirangiza nja muri secondaire. Rero nibuka muri secondaire niga mwaka w'8 hari ukuntu baduha ibisomwa tugasoma. Murazi yuko hariho ibyo mu Gifaransa, mu Congereza, mu Giswahili no mu Kirundi. Rero mu bisomwa byo mu Giswahili narakiriza, kuko hariho ikiganiro kuri BBC bacishaho cyitwa Ntuzenya Dira ya Dunia, cyangwa Amka na BBC. Hari ukuntu basoma, ndavyibuka yuko narasomye mbona abanyeshuri bose barakomye induru, canumva umuprofeseri mwe aravuze ati nimuchereze, huyu ni mwandishi wa habari, akajambo bisigura ati numumenyesha makuru. Canumva by'ukuri birampaye courage yo kubibandanya. Ndavuga ati uko byogenda kose nzoja i Londres. Hariho n'abanyeshuri benshi bampamagara ngo London, Londres, kubera yuko akajambo nkunda kukavuga, kuko mvuga yuko BBC iri Londres mu Bwongereza. Nkavuga ati uko biri kose nizo ndoto zanje, nzoja kandi nzohashika. Rero narabibandanije, ngeze mu mwaka wa nyuma niga mu gisata c'indimi, niho hari ukuntu twaza ku expose imbere. Rero hari mu kigo cy'igiswahili twategura rero imigwi mukaja imbere mukabazanya abo mu mugwi wanyu. Rero muri introduction mu ntangamarara cankura nk'umumenyesha makuru, mbona abanyeshuri birabatangaje, umwigisha nawe biramutangaza. By'ukuri abantu bose bavuga ati by'ukuri urashoboye.
niyo mpamvu rero mpejeje amashuri naciye ntangura gukora nk'umumenyesha makuru yigenga. N'ubu hari abanyita umumenyesha makuru yigenga kuko niho natanguye kuza nkora amavideo yiwanje ndapostinga gushika rero ngeze mu menyesha makuru bitandukanye nkabangeze muri PITV. Moses, tukiri batoye kumbure twiga mu mashuri yibanze nko mu wa mbere mu wa kabiri, hari ukuntu umwigisha yahamagara abanyeshuri ku kibaho akababwira ati umwe wese nacape icyo ashaka kuzoba canke akivuge. Ibyo bintu aho wize byarabaye? Mu bisanzwe aho nize ntabwo twacapa kugira ngo uvuge, aho gusa umwigisha yarakubaza ati wowe wifuza kuzoba iki muri kazoza. Rero umwe wese yaravuga ati jewe ndifuza kuzoba iki, undi nawe akavuga ati nifuza kuzoba iki, umwe akavuga ati umuganga, abandi aba engineer, abandi abaki, ibintu bitandukanye cyane. Ariko jewe icyo nibuka nigeze kwandika nuko nanditse yuko nshaka kuzokwiga theology nkaba umupasiteri. Nabyo byari bindimo yuko noba umuvuga butumwa. Yego, ubwo nicyo naringiye kukubaza ati mbega bivanye n'icyo wavuze kiriya gihe nico uri uyu munsi byagenze gute kugira ngo bihinduke? Mu bisanzwe ntabwo birahinduka na gato, kuko jewe nari naravuze ati mu mutwe nari narashizemo yuko mpejeje ibijanye na journalism, hakujya umuntu aja muri pension akaja mu zabukuru, navuga ati yuko nzoca nkorera Imana. Rero kuba umupasiteri, ego hari abapasiteri bahembwa n'abandi baba benevole, abantu bitanga bajya bitonga abalayike, gusangana umuntu akoresha imitahe yiwe akavuga ubutumwa we atana kimwe yinjiza, ahubwo ari kugira ngo afashe imitima y'abantu. Ico nico kindimo kandi uko bigenda kose nzogikora. Nakuvuga indoto iracari indoto ntirahera. Hanyuma mugabo tugacishe mwe Moses aracari umusore cyane kabisa wo hasi, ndacari umusore wo hasi kabisa. Ari abasore usanga baba bageze n'abandi uvuga ati uyu no mu underground mu busore ariko araduga. Bisobanura ko atatu message wiyandikisha mw'ijoro twabone twatwende usanga turi kw'imitima. Mbyukuri wapi kabisa, musingo ewa bachelor kabisa, nta muntu umwe afatiriye ahari. Moses, kumbure waragize iyerekwa canke vision y'akazi kawe y'ico uzoba, mugabo mu bijanye kumbure n'ivyo kubaka urugo nibaza ko utazoba padiri. Oya kabisa, nta kuba padiri. N'idini ry'iwanje ntabwo ribitwemerera. Ego, muri iyo vision kumbure woba ufise muri ico gisata cyo gushinga urugo yoba ari nk'iyi? Ushatse kuvuga gute? Ushatse kuvuga wifuza umukobwa ameze gute, ateye gute, ibintu nk'ibyo? Ico kibazo kabisa novuga yuko harimo n'ibanga ry'iwanje, ariko mu bisanzwe nkuko Bibiliya ivuga ati yuko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Uramusengera wewe. Ikintu abantu benshi bakunze kwihenda ko wewe aratora umukobwa akamushima ibyo amushima ko, hanyuma akaza gusaba Imana ati ngo mwami ngo wabonye ngo ujya mukobwa ngo kanaka namushimye rero ngo uramunsigamira. None wewe ni Imana yagucaguriye cyane wewe wamaze kwicagurira? Hano niho abantu benshi bihendera. Mu majambo make wewe urasaba Imana ati Mana ndakeneye umukobwa afise karite zimeze ukunuku, ndakeneye umukobwa ameze kunuku, ibintu byose wifuza, nyimba yarize atize afise ibiki n'ibiki. Hanyuma Imana izoguha ikimenyetso ikwereke yuko umwe wayisaba ari uyu kandi ageze. Ariko kuja wewe kwitorera hama ugasaba Imana ati ngo uzoturinde, naho bidabuka mu rugo by'ukuri ngaho si Imana iba yagutora, nije ahubwo ni wowe uba wagiye kwitorera. Niyo ngorane abantu benshi rero bihendera. Moses mu ruhande rwiwe urumva yuko azobanza agasenga Imana ikamuhitiramwo ikamutorera. Moses, worindira igihe kingana gute Imana kugira ngo iguhe ico kimenyetso? Nibaza yuko muri ico gihe biva kuri jewe, namaze kubona yuko hageze, nkabona yuko umutima wanje ubishaka, nitunganije mu buryo, niho novuga ati harageze nanje kunubaka ugwi wanje, nkatangura nkasaba Imana kugira ngo impe ikimenyetso cyo nifuza,
hanyuma amaze kukibona tugashobora kubana. Ego abakunzi ba PITV turi kumwe na London turi kumwe na Moses, turi kumwe na London, turi kumwe na Angelo, umva afise amazina menshi. Hanyuma icipfuzo cyo kuja mu Bwongereza kiracakurimo neza cyane. Mu Bwongereza ntegerezwa kuzogenda uko byogenda kose. Ego uzobujanywe gusa nuko wowe ugiye kuvisita BBC canke n'ubundi buzima bwawe kujanye? Uko byogenda kose, swata ngiye kwiga ndashobora kujayo, ngiye gukora nkajayo, cengiye kuvisita nkajayo, ariko mu Burundi bwa iwacu sinzohaheba, no hazokwama ari muhira. Ndashaka kugenda nkazana nkubakino nkarondera ubuzimino, ariko source yavuye hariya. Ariko kandi ni gisagara nkunda cyane, kindyohera cyane gusumba ibindi bisagara uko mbandanya ngira ubushakashatsi ndabiraba ibindi bitandukanye. Kumbure reka tugaruke ku mwuga ukora, kuko watubwiye yuko ari nawo ukunda. Moses, bigenda gute ngo umuntu agume kuri ca kintu yiyumvamwo akakigumamwo, akaguma muri wa murongo adakase ngo aje hirya no hino, mugabo agakurikira ca kintu yumva muri we? Bigenda gute? Mu bisanzwe abantu benshi na cyane abakiri bato barakunda gucika intege, kandi aba jeune b'iki gihe bakunda ibintu biza direct, biza umwanya ku mwanya nyene uko acifuza ariko agishaka. Ariko mu bisanzwe mu bintu by'amavision vyiyerekwa by'indoto utegerezwa kugira kwihangana. Urihangana kandi nawe ukavuga ati mbega ko nshaka kuzoba iki muri kazoza, jewe ndiko ndakora iki. Nk'akarorero uvuga ati je nshaka kuzoba umudokiteri mu by'ubuvuzi muri medicine. Ubwa mbere uravuga ati kugira nshikire ubwo rugero bigenda gute? Uriga, umaze kwiga kandi uratahura iryo bango uzobugiyemwo, igikorwa uzobugiyemwo, ukavuga ati karite z'abaganga, umuganga n'ubushakashatsi butandukanye, ivy'imiti bitandukanye, ukumva yuko nawe ubuganga bukurimwo. Muri ico gihe indoto zawe urazishikako buke buke. Ariko kandi hari n'abantu usanga baja mu bintu kubera amafaranga. Kubera amafaranga ugasanga avuga ati muri medicine niho hari amafaranga, sha ndagomba kuzoba umuganga. Umva ntabwo ari umuhamagaro wiwe. Ni babandi uzosanga batazi gufata neza abagwayi, babatuka, babaturubika, bababwira amajambo atameze neza, kubera yuko si umuhamagaro wabo. N'ubundi umuntu usanga ari umuhamagaro wiwe, ugasanga by'ukuri arakora ibikorwa byiwe, abantu baramukunda, ukuntu abitangira umwanya wose umukeneye ko ugasanga yamari disponible akaza akagufasha. Nuko bimeze. Moses, kumbure unyibukije abavyeyi bashobora kugira uruhara mu guhitiramwo abana babo ivyo bashobora kwiga, kuko abavyeyi ni babona imbere bakabona ati ibi bintu birimwo amafaranga niwiga ivyo, mugabo ugasanga mu by'ukuri biratandukanye n'uwo muhamagaro bafise. Abavyeyi umuntu yobabwira iki? Mu bisanzwe abo bavyeyi navuga yuko ari ukwihenda cyane kumwe gukomeye, ariko kandi ndibaza yuko ni kubera bino bihugu tuvamwo ari ibihugu bigifise ubushobozi buke mu bijanye n'ubutunzi. Rero benshi baca bavyirukira kuko bavuga ati niho haringa kanoti, niho haringa amafaranga, ngo niho mwana wanje ngo yotunga akaba iki niki. Ariko turavye ku bihugu vya Buraya na Amerika canke ku bindi bihugu byateye imbere, nta kintu na kimwe umuntu yo kwiga nga akene, kandi umwana wese aja mu kintu we yumva yuko akeneye, kandi abavyeyi batangura kumukurikirana akiri muto cyane. Basha kuvuga ati uyu mwana by'ukuri araza umupira, arabishoboye, reka tumushire mu ishure rijanye n'ivy'umupira. Uyu mwana arazi guteka, reka tumushire mu mashuri ajanye n'ivyo guteka. Uyu mwana turabona yuko ashoboye koga, uko nyine bakamushira muri ayo mashuri. Turabona yuko ashoboye kuririmba, kuvuza ama instrument, ibitari, amapiano, reka tumushire muri ibi. Turabona yuko ashoboye ibintu bitandukanye nyene, ugasanga bamushize muri ca kindi nyene umwana babona yuko ashoboye, ugasanga umwana agikuriyemo
kandi kiramuhaye amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu uzosanga hariya ikintu cyose umuntu yigiye akironkamo amafaranga. Ariko nkino muri Afrika, mu bihugu byacu duturukamo, usanga by'ukuri hari ibintu usanga amengo nta mafaranga arimwo, ugasanga ni bito. Ariyo mpamvu usanga umuvyeyi avuga ati ngo mwana ndifuza yuko wowe uzokwiga iki ari cyo wokurikirana. Usanga rero tubayeho muri bwa buzima bw'uko nyene, kuko hari abantu usanga amashuri atabamereye neza, usanga nyine nta bumenyi ntibikunze, ariko ugasanga arafise indi mpano yo gukina umupira, yo kuririmba, ariko rero ugasanga nta shuri rihari ry'ivyo bintu azi yobibandanyamo kugira ngo aronke ubushobozi bukomeye kandi ashobore kubigira umwuga wiwe umuha amafaranga. Ugaca usanga rero birabaye uko usanga umwana nta kimwe avuyemwo, umuvyeyi ngo nawe ngo igibi. Ico nababwira nuko umwana kijya kintu yifuza ari cyo yokurikirana. Yego, kumbure twoshimira leta muri kino gihe ihari iriko iragerageza ku ibyo bintu kubikorera, kuko uribuka yuko aheruka kugurukwa ikigo gikomeye Karusi c'imyuga. Nibaza ko kijya kiri mu mvu zo gufasha abana kugira ngo batahure imihamagaro yabo, kuko muri iyo minsi umenga umwana kwari ukwiga indome, kwari ukwiga siyanse, ukamenga nibyo biri mu buzima. Moses, nizihe ingaruka z'abantu biga ibitajyanye n'umuhamagaro wabo? Ego, ni imwe navuze yuko iyo bagishitse mu buzi badatahura igikorwa barimo. Nkuko nabivuze kwa muganga, ivyo nivyo namaze kwibonera. Ukagenda ugasanga umuntu arakubwiye imvugo itameze neza, idashimiye, kandi wumva ko nawe umerewe nabi, ugwaye ubucuremba do please. Iyo niyo ngorane ya mbere. Ugasanga ugiye nk'ahantu umuntu yibere kuri WhatsApp, ntariko aragukurikirana aguha ico kintu wewe wifuza. Usanga rero ari ngorane. Tuje mu bijanye n'uburezi kw'ishuri, indero, ugasanga nk'umwigisha arakarabwira umuntu nabi, umunyeshuri nabi, ugasanga umwana arabaye mu bikomere, mu buzima bubi, kandi uwo mwigisha yitwa umurezi ari we yategerezwa kumuba hafi nk'umuvyeyi, akamutwara buke buke. Ariko ugasanga kubera ko we yaje kwicira akanoti, umwana abayeho mu buzima bubi. Izo rero nizo ngorane zitangura kugaragarira bari mu buzi, ntibatahura ibintu barimwo. Yego. Aha, Moses, kumbure turiko turarangiza kino kiganiro, twagomba tubwire abakunzi ba PITV n'abandi bose badukurikirana haba muri iki gihugu canke mu bindi bihugu, ijambo rimwe canke abiri kubijanye n'umuhamagaro wabo n'ivyo bakunda. Wo babwira iki? Ego, akajambo nobwira abakunzi ba PITV bariko baradukurikira, ico nababwira yuko nuko indoto zawe utegerezwa kuzigumako uko byogenda kose. Wewe ntuharura ati ngo nta mafaranga birimo. Wewe guma kuri izo ndoto zawe, ndazi ko igihe runaka nicagera Imana izokuduza ikagushitsa ku rugero rwiza kandi rubereye, nawe uzokwishimira. Biraryoshe gukora ikintu wumva ukinezererewe, ikintu wumva ari umuhamagaro wawe, biraryoshe cyane gusumba gukora ibintu wewe bagusunikiyemwo. Ego, no mu gipastori birakunze gushika, ugasanga umuntu yaje kwicira amafaranga, wewe ababaye inoti gusa, iby'intama yahawe ntabiraba. Niyo yangorane. Rero icyo nababwira abagenzi, muje mu bintu mwumva yuko ari wo muhamagaro wanyu, mwumve ko mubikunze, mwumve yuko mwona byitangira. Muri ico gihe muzobasha gukora ibintu byanyu neza kandi ntimucike intege. Ubuzima n'ubw'Imana, ahubwo iciza nuko ivyo bintu vyawe wobikora neza, ibindi navyo bizokurikira mu nyuma. Bakunzi ba PITV, reka tubasezere tubashimira ko mwabanye natwe muri kino kiganiro, ariko by'umwihariko dushimire Moses London yabanye natwe muri kino kiganiro, kandi uwo no wacu nibaza ko mwumvise ko afite ibintu byinshi ashobora kubwira ugwaruka, ashobora kubwira abantu kandi bikabafasha. Moses, turagushimiye. Namwe ndabashimiye cyane Pacifique. Tuzosubira na karuka, bye bye.